gahato karimo uremeye kuzomukunda ukamurutisha bose ibihe byose. ndabyemeye cyane. Avuze ngo aravyemeye cyane. Kuvyemeye ugize indahiro imbere y'Imana n'imbere y'ishengero. Ino ndahiro ugize ukaramukwirenze ko uzobugira ni ikibazo n'Imana. Imana iguhezagire. Hagarara ngaha ujya wundi tumubaze, birashoboka ko nawe wamufashe ku ngufu. Tumubaze twumve. Uwimana vaccine na marene wawe murashobora voilà. Rakoze cyane. Uwimana vaccine nasabe mu muhe mikro. Hari umuntu yagufashe ku nguvu kugira ngo ubakane na Kezimana Norasi? Ntabwo ari pasiteri wawe cyangwa ababyeyi bawe cyangwa abagenzi? Niwe nyine wabihisemo? Hari uwo wabihisemo atagaha bikaba byavuye muri wowe cyangwa mu mayerekwa yawe ntabyo tuzi. Bibiliya tubwira ngo bagore mwubahe abagabo bawe. Uremeye yuko uzokubaha Norasi ukamurutisha abandi bose ubu n'ibihe byose? Kuvyemeye ugize indahiro imbere y'Imana n'imbere y'ishengero. Niwaramuka ubirenze ko uzobugiraniye ikibazo n'Imana. Kandi turabizi neza iyo ugiye n'ikibazo n'Imana mu kwihana, ariko kwihana kwiza niko wihana ko wakoshereje. Cyo gituma muri mwebwe iyo habaye ikintu ijambo pardon niziserive mu kanwa kawe. Rero muri iteka natwe ishengero turabateye iteka mwicare muri kijya kibanza kibakwiye. Abaririmbyi tubasabe basubire kuri podium. Abantu ngo bashavuye, abantu bashavuye, abantu bashavuye. Ego wawe nuko nyene ukamufasha uko nyene n'ubundi Imana iguhumufasha. Abantu bari kubashapura erega nawe wewe fata neza uwiwawe urahanze. Jewe igihe cyose mpagarikiye ubukwe uwiwanje ategerezwa kubanga kuko arazi yuko ari utundi tujambo nongereza. Ashobora guhaguruka ukaramutsa ishengero amatara yatse bakubonye aguruka upete usinyurize shauri yako. Amazi nashaje asanga abaca bateguye bien telefone n'est-ce pas? So Imana ibahezekire. Reka dushime Imana kubavandimwe, ku nshuti, ku bana, bakozi b'Imana bari imbere yacu. Mama sinimwe kandi sikabiri nabonye neza. Mama sinimwe kandi sikabiri nabonye neza. Mama sinimwe kandi sikabiri nabonye neza.
Bifuzwe urungano ko ruzogenda rukurikirana teka Imana ibahaye nimuze muri kure mu rugo rwabo kandi Imana ibakuye mu kibanza kibashira mu kindi ize yawe bakora mu bwiza ibacamba mu burundi. Rero bene data urugo n'ikintu gikomeye barakeneye amasengesho yacu, barakeneye umugisha wacu, barakeneye icyo tubatura. Rero barafise impeta, ubundi impeta siyo yerekana mariage, ariko impeta iba ikimenyetso cyo kwibutsa amajambo n'isezerano wagize imbere y'Imana n'imbere y'ishengero. Igihe cyose tugomba uyibona uvuga ati hari isezerano nagize. Rero bisaba abakozi b'Imana benshi ngaha, hamagara pasiteri umwe, pasiteri Eric ushobora kuza katura heza cyase no pasiteri arongoye ishengero ry'Imana. Mwami Yesu turagushimira kuko Imana ihuza, itanga abafasha kandi ukabikorera ubuntu, kuko ari itegeko ryawe watanze yuko umuntu bidakwiriye yuko yibana, ahubwo watoranije umufasha wiwe kugira ngo babe abuzuye bakore igikorwa cyawe. Turagushimiye kubwa zino mpeta, kuko atarizo zerekana yuko abantu bagiye kubana, ariko ari ikimenyetso cy'urukundo n'ibanga bafitanye hagati yabo. Turatuye guhezagirwa kwazo n'umugisha kubagiye kuzambikwa no kuzambikana, kiba ikimenyetso bazokwama bibuka yuko bahanye amasezerano imbere y'ishengero n'imbere yawe. Baze bagendera iryo banga, icubahiro n'amashimwe bize bidushize kubiza ubu n'ibihe bidashira. Amen. Akoze cyane pasiteri. Rero kuva ukiri muto wari wifuje ibihe nk'ibi, birashoboka yuko hari amajambo menshi uvuga ni nawe umunsi uzohura n'umukunzi wanje uzoyamubwira. Turaguhaye akaryo rero kumwambika ino mpeta, uvuge ka kandi kari ku mutima, ka kandi udashobora kubwira umuntu n'umwe, ariko kumva yuko ukabwira Uwimana Maxime. Mumumpere mikro pare amufatire. Kizimana hasi ntara wa gatandatu solution
man of God, new creation. Mfise umunezero mwinshi urenze ko kukubwira ko ndagukunda gusumba uko nigeze kukubwira n'umunsi n'umwe, ndakambitse n'impeta n'ikimenyetso cy'urukundo ndagukunda rurenze ko wigeze kumva kubona muri televiziyo yose ku isi. Ndagukunda kandi nzogukunda ibihe byose. Amashimwe n'umudafisi ifure yumvisemo akantu kamwe ati umenye ko ndagukunda ukuntu utigeze kumva no kubona ku mateleviziyo yose. Urakoze cyane. Reka rero Uwimana Faxine hari amajambo wumva yuko wayabwira umukunzi. Uno munsi rero turakwemereye kuyabwira Kezimana Morasi uri kumwambika ino mpeta. Ego Umusafi Imana avuga kera kuhagarara imbere y'Imana n'abantu ndiko ndavuga ikinyoma, kuko hariho ingo nyinshi zubakiye ku mpamvu kanaka ibituri kumwumva. ongereza akajwi ayo majambo niyo dukeneye. Ndashaka kubereka ko ndagukunda, ndakubaha kandi nifuza kuzoshikanira mu biganza byawe. Ndashaka kuzoga muri isi yuko ndabona mu maso hawe. Ndagukunda cyane umugabo wanjye. Amashimwe voilà imbere ntiturakwemereye sezamero mwisaho ndacabandanya rero mwemeye kandi murafyatura imbere y'Imana n'imbere y'ishengero murambikanye impeta z'ibimenyetso n'urukundo n'isezerano mwasezeranye imbere y'Imana. Natwe rero mw'ishengero bitworeka kubatura kumugisha. Nsabe abakozi b'Imana bari ngaho, pastor baze ngaho imbere. Mw'izina rya Yesu turagushimiye gukora Imana igira neza. Watanguje igikorwa cy'urugo, urakitwigisha, urakitumenyesha muri Edeni. Wari umugambi wawe mwiza, warawukomeje uno munsi urawushikije kuri Kezimana Morasi na Uwimana Faxine. Mana waje imbere yawe, natwe n'ishengero abo warobanuje amavuta, abo wahamagaye atuye kumugisha uvi wawe, kandi umugisha wawe uratungisha, nta mubabaro uwuvangamo. Uzubarinde imibabaro mu rugo rwawe, ubashire kure n'ikibabaza umutima cyose. Uri Mana y'urukundo, uri isoko ry'umunezero. Uzubahumbe umunezero, uzubahumbe urukundo mu muryango wawe. Mwami Yesu, kumwe Yakobo yatura ku bana biwe, arabwira ngo umugisha afise urenze uwo basokuruza watambye. Nanje nk'umuvyeyi w'ishengero ndabatuye kumugisha uvu wawe, umugisha uzobaha kwemerwa n'abantu, umugisha uzobaduza mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Ndavuze ngo bazoronka ivyo biha, ivyo baha umuryango, abazobakomokako n'abazobagendera bose. Mwami uduze
buzima bwabo kugira ngo abantu bose bamenye yuko wabahaye umugisha. Turabatuye umugisha kugira neza kwawe kubabeko bazovyara abana batazoba imirizo ariko bazoba imitwe muri iki gihugu no hanze y'igihugu. Reka urugo rwabo ruzoba ikimenyetso cy'urugo rwiza n'ishusho y'urukundo rwawe. Usubabe hafi igihe cyose baguhamagaye mwana, bakwambaje ubumwe kugira isi imenye ko wabahaye umugisha. Ndavuze ngo Imana muremyi w'isi n'ijuru ibahezagire. Ubushobozi bwazuye Yesu mu bapfuye bubatuze mu mugisha no mu kugirirwa neza. Ushobora guhanya ijuru rizeri mu Rwanda, uzoshaka kubatandukana ijuru rizeri muhagurukire. Imana iremeye urugo rwanyu kandi ntawe ushobora kurutandukanya kuva uno munsi gushika ibihe bidashira mu izina rya Yesu. Buntu bw'Imana buboneko mugira urugo rwiza rw'umugisha, umunezero kandi rw'intsinzi muzonesha kuko Yesu ari kumwe nawe. Kuva uno munsi igikorwa cyakoretse i Gologota kiravuga mu rugo rwanyu. Uzobatera Yesu yararishe ku bwanyu, ijuru rizomutera. Mugire umugisha ubu n'ibihe byose mu izina ry'uwatubambiwe akanesha urupfu na kuzimu, umwami w'abami Yesu. Duseze dushima, ishengero rimugire amina. Amen, 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 amen. Félicitations, félicitations. Ubu rero ndagomba ndakubwire nk'umwungere yuko kuva uno munsi Uwimana Faxi abaye umugore wawe imbere y'Imana n'imbere y'ishengero n'imbere y'igihugu. Faxi ngomba ndakubwire yuko kuva uno munsi Tezimana Nora abaye umugabo wawe imbere y'Imana n'imbere y'ishengero n'imbere y'igihugu. Ubu rero ibyo ngomba gukora urabyemerewe. Ino gare isigura yuko ari ikimenyetso yuko atawundi muntu abwirizwa kumubona atari we. Rero ni wowe mbere wenyine kwikurako. Ubu rero byose urabyemerewe. Ndabona hariho abandi umweko washavuye. Karibu. Voilà. Jana muse kuko umunyarwi wawe kandi kumusoma si cyane. Mama yacu icyaha kumusoma. Ega mimi wanje ntabwo nabifise ejo nimuze mubabone muvuge ngo bakoze icyaha. Ndazi yuko ibyaha bifisa kubivuga kwinshi. Ubu ni wawe, nicyo gituma nashatse kugira wumve yuko ari uwawe. N'Imana yabyemeye, n'ababyeyi babyemeye, n'igihugu cyabyemeye, n'ishengero ryabyemeye. Imana ibahezagire, ugire umugisha cyane. Turabatoreye kandi murabere Yes,
sorry uko umwanya tujyanye ni ibintu byateze neza kandi biragoye ijisho sibyo mo nanjye umengo noca ngira remix. This is Flash TV. We shine to progress.